Sangwe ikaze nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikira ibiganiro vy'imbonesha kure JCTV turi kwa gatatu Ntwarante umwaka wa 2022 akari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi je ngira ndabashikirize ni ntonzi umwe Godefroid nayo uri karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira uko biri akabari David Mugisha. Sangwe ikaze. Ingingo nkuru zigize ano makuru akabari zikurikira. Ikigo kijejwe kwigeranya amakori n'amatagisi OBR kimenyesha ko itariki ya nyuma yo gutanga amakori y'abantu apangishijwe kwa rigenekerezo ya 31 Ntwarante umwaka wa 2022 barabikurikirana muri ano makuru. Ishyirahamwe Parseme ribona ko ingingo ishyira imbibe ntarengwa ku bakoresha amapikipiki amatukutuku n'amakinga ko ishobora kuzana ingaruka mbi nibi murabikurikirana muri ano makuru. Tubafite naye mu makungo mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Inkuru imwe ukwayo. Ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR kimenyesha ko itariki ya nyuma yo gutanga amakori kubapangishije amazu yabo kwa rigenekerezo rya 31 Ntwarante umwaka wa 2022. Ivyo biri mu vyashikirijwe mu nama yari yahuje abaserukira abandi mu ntwaro mu gisagara ca Bujumbura. Prosper Niyibitanga yari yahageze aratubwira idonido. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori OBR kiramenyesha ko kugera kwigenekerezo rya 31 Ntwarante umwaka wa 2022 ko ariyo tarike ya nyuma yo gutanga amakori ku bantu bafise amazu apangishijwe nkuko vyashikirijwe n'ubujejwe igisata cyo gutanga amakuru muri OBR Fiacre ni mubona. OBR cyatumije inama y'ubumbero kangurira abajeje intwaro izaca Bujumbura kugira ngo bamenye yuko isekeza yo kwibutsa abatanga kori bafise amazu apangishije kigiye cyo kuriha iryo kori amazu apangishijwe cyageze kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere muri umwaka. Ikigobe kimaze y'amezi arenga 2 katozwe kori ariko nguko tuza kubigira imisi yose cyama kimo kirasaba cyibutsa abatangori kamagenekerezo yageze. Ngo hari abafise inyifato mbi yo gufumbatisha abakozi ba OBR abandi ngo bakabesha ko mu mazu yabo bahatungiye imiryango. Hariho abakigira ingendo igayitse yo kwisha amahera binjije mu mwaka mu kupangisha amazu gushaka gufumbatisha mbere abakozi b'OBR ngo babakingire ikibaba. Hari n'abemanga ngo abo mazu yabo ngo ni imiryango yabo yabayemo ku buntu kugira ngo bahunge gutanga iryo kori. Mwebwe murongo intwaro ngo musanze umubyizi nta nzu nimwe bacika muraza yisohokamo muraza bayibamwo biroshe kubona rero mwebwe ku jisho y'OBR aho muherereye. Muri ayo mahera ngo ibice bigera ku 60% afasha mu iterambere mu makomine aba yatojwemwo. Ayagera ku bice 40 nayo aja mu kigega kijejwe kwegeranya amakori. Amafaranga aca ku ikoni yisangije ikoni y'ikori ivuye ku mazu akotesheje. Leta y'u Burundi kuva ku mwaka wa 2016 ikaba yarafashe ingingo yuko ayo mafaranga azotozwa ibice 60% bizoja gufasha ayo makomine nyene, ibice 40% bikaja mu giga ca leta. Tworangiza tubamenyesha ko hategekanijwe ibihano by'amande agera ku 100 kuri uwo wese atazubahiriza iyo sango yatanzwe n'ikigo ca OBR. Reka tumushimire cyane Prosper Niyibitanga. Ishyirahamwe Parseme ribona ko ingingo ishyira imbibe ntarengwa ku bakoresha amakinga
tukutuku n'amamoto mu gisagara ca Bujumbura kushobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abarundi batari bake hamwe no ku butunzi bw'igihugu. Fose Ndikumana yabishikirije mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Jean Claude Nzambimana aratubwira idonido. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane, Fose Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme avuga ko ingingo ishiraho imbibe ntarengwa ku bakoresha amapikipiki, amakinga na tukutuku ko yafashwe mu gihe abarundi batari bake bari mu bukene, ko kandi ari igihe igihugu kiriko kirarondera kunagura ubutunzi. Avuga kandi ko iyo ngingo niyaja mu ngiro izogira ingaruka mbi ku buzima bw'abatari bake hamwe no ku butunzi bw'igihugu. Ingaruka naho nuko tubona tuti uravye ingaruka ubwambere mu by'ubutunzi ukwiyunguruza kw'abantu, kuzamura ubutunzi bw'abantu kwakiza mu bukene, kwiyunguruza bigiye kubigorana mu mugwa mukuru w'ubutunzi umva ko ari ikibazo. Ikigira kabiri mu Burundi dufise ico bita taux de salarisation ntoyi, ni ukuvuga abantu ushobora kuba bahembwa imishahara mu nzi bakora ni musi iracari musi ya 10%, n'abahembwa benshi imishahara usanga idashobora kubatunga. Hanyuma ikindi n'amahempo n'amataxi batanga nabo nyene baragura ibintu, barakora ibintu hajya amahempo bijana ni menshi. Hanyuma amakredi abantu usanga baratse ingurane kugira baronke zijya gucayira amamoto abarero guse bakutudendijya byose ibintu bashobora gukora amakredi kuyasubiza bayatanze utakira neze. Uwarongoye ishiramwe Parseme aravuga icokogwa kugira umutekano wo mwibarabara ari nawo ntandaro y'iyo ngingo wubahirizwe. Twinterano duterere ni tuvuga tuti basure gusansibiza abantu ku bintu by'umuvuduko mu gisagara, code de la route kivuga neza ko atamu arenza mu gisagara ca Bujumbura ibirometero 50 ku isaha 50 km. Abanyagisagara rero nibavyumve nibagabanye n'umuvuduko w'imodoka, kuko muzana nuko abantu batazara bitgusubirira mu babitwigishe babitumenyeshe hajya urengeje 50 km hajya kuri kilometrage uri ngaho Bujumbura uri mu makosa no kuraba shaka gutwara imodoka urazi kwa kanya abarundi tugakuma basanga aje ma weekend nibika banavumanza bagize gute mu gitondo baraye mu biki bagatwara mu byo byose birashaka kuyazana abasanganye. Hanyuma rero ibindi ibipolisi bashaba byekipa habaye n'isanganya na gatoyi alcohol test basanga banyu inzoga baraguhana ngo vy'akaruri wari bararaba dogre amakamera de surveillance andi barayafise bisanzwe kuvuga ati kamera de surveillance hamuzara ko tuti urengeje umuvuduko ngahano. Hanyuma n'amabarabara rero amabara kuyakuramo manido puri amabaraka akamera neza bakayakura neza ngo njye amabarabara agira cyane ibinogo cagira gute abantu baje gukatira ibinogo basanga ariko barahunga banacagira gute ni mushatse gutanga imodoka bakaratira imodoka rero imbizo gutanga imodoka mu polisi baze haba bikwiye abishoboye bigenda gute yose abatari nawe ateza kwikura. Hanyuma ikindi ahandi hari cyo bita fiche signalétique y'abantu batwara ivyuma, fiche signalétique ukiza accident bagasanga ibikosa barakwandika discipline usubira ugira kabiri usubira gatatu bashobora kututinyo perimi bakayikofiska n'amezi 5 cyangwa mwaka. Fose Ndikumana agasaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano kubangira kw'iyo ngingo abo yegaye bose babanze bayiganire ko. Ivyo bishikirijwe mu gihe kuva kuri uyu wa gatatu abajejwe intwaro n'umutekano ku rwego rwa komine batanguye gusigurira iyo ngingo abo yega. Tumushimire cyane Jean Claude Nzambimana mu yavugwa mu yandi makungu. Irankunda nawe aratubwira ibivugwa mu ntambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ivyo mutari muzi kubigwanisho ruhonyanganda ku isi. Uburusiya ni igihugu kiza imbere kubigwanisho ruhonyanganda, bukaba bufise ibigwanisho vyo kugwana n'ivyo kwikingira vyaba ibiteregwa mu kirere, mu mazi canke ku musozi. Hamwe n'igihugu ca Amerika nivyo bihugu vya mbere biza imbere kuri ivyo bigwanisho ruhonyanganda. Moscow ikaba ifise ububiko bunini ku isi hafi ibigwanisho 6,255. Nayo Amerika iza inyuma
ku bigwanisho hafi ibihumbi 5,550. Ivyo bihugu bibiri gusa nivyo bikwiza ibice 90% kwijana vy'ibigwanisho ruhonyanganda kw'isi. Kuva aho Putin asabiye abasirikare gutegura ivyo bigwanisho, haravugwa ko ibirenga 1,600 ari vyo bimaze gutegurwa kuraswa umwanya n'umwanya vyoba nkenegwa. Muri vyo harimwo kimwe gikaze RS-28 cyataziriwe Satani wa kabiri na OTAN. Akaba ari kibombe gishobora gutegwa kiri mu Burusiya kikagenda ikirere kingana ibirometero 10,000. Kimwe gusa bivugwa ko gishobora kurimbura ahantu hangana n'Ubufaransa. Hakaba hari ubwoba ko ivyo bigwanisho ruhonyanganda bishobora guhabwa ibindi bihugu biriko bifasha Uburusiya nka Bielorusi. Giherutse kwemera biciye mu nama nshingamateka k'ivyo bigwanisho bishobora gukoreshwa ku butaka bwaco. Ujejwe imigenderanire mu muryango wa Buraya abona ko ari akaga gakomeye mu gihe Bielorusi yohabwa ivyo bigwanisho. Mu gihe Putin aherutse gutangariza amahanga ko ivyo bigwanisho vyotegurwa, benshi babibona nk'umukenyuro wa Putin akoresha mu kwihaniza uwo wese yohirahira akivanga muri iyo ntambara, nk'uko yabikoze igihe yigarurira intara ya Crimea. Nino kuri no nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa kane igenekezo rya 3 Ntwarante umwaka wa 2022. Tubamenyesha ko mubandanya mukurikirana imbonesha kuri JCTV muciye kuri Facebook, YouTube, Twitter na Instagram, mwandika kajambo JCTV naho butaha.